bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BInfo mu nkundire nongeye ndabaramutse nongeye ndabaha ikaze kuri no rubuga rwacu aho tudatangwa kubaha amakuru cyane cyane kubiri kubera ku mirongo y'urugamba aho ndavuga muri leta iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mu kiganiro twari duherutse kubaha umusesanguzi yari yatubwiye yuko agiye kudutohoreza amakuru neza neza y'ibiriko birabera muri Warikari. Ivyinshi twe twabivuze aho mu kiganiro cari cyatambutse ngaha, ariko ayandi makuru dufise nuko akakanya tuvugana imodoka zigera ku ndwi za M23 zaturiwe. Mbega ni bande bazituriye, zaturiwe gute? Ayo namakuru muri amwe umusesanguzi aza kugerageza kudufasha kugira ngo tumenye ibije imbere, ndetse hakaba hanarashwe hakorowe indege yabo. Iyo ndege nayo araza kutubwira vyinshi vyayo n'ibindi bigiye bitandukanye. Nyandi makuru dufise nuko mwiyo bombardement canke mwiyo mihangano nuko abasirikare b'abashefu b'igisirikare cy'u Rwanda bagaragaye ko bashobora kuba basize ubuzima. Nabo mu kiganiro turaza kumenya igitigiri cy'abashoboye kuhasiga ubuzima. Niyo mpamvu navuze ati reka mpamagare umusesanguzi vuba bwango kugira ngo adufashe dutawuze ibi bintu naryo atari yicaye kandi dutohoreza mugamo nkundire manzi ndamuramutse ndanamwifuriza umugoroba mwiza. Bwana umusesanguzi, nizere yuko uguwe neza. Amahoro cyane bwana journaliste, ndakuramukije nanje kandi mu by'ukuri meze neza, ndashima Imana. Ego, reka nci ndamutsa n'abadukurikiranye kuri no rubuga rwa BInfo. Ego, ndababwire yuko tugarutse kubaha inkuru twari twabasezeraniye yuko tuza kubabwira ibyashoboye kononekara ku migwano yabereye muri Warikari. Ego, bwana journaliste, Warikare ndabona umenga uyu munsi iraza kwitwa Kirundo yo mu Burundi canke yo muri Kongo. Warikare iraza kwitwa Kirundo kabisa ku gihugu cy'u Rwanda, kuko uyu munsi nibaza yuko operation yabaye uyu munsi niyo operation ya mbere itwaye ingabo nyinshi za leta y'u Rwanda na M23. Ego, jewe ndiko ndavuga amakuru y'abasirikare baguye ku rugamba, sindabyishimira kabisa. Nubwo atari je mba nabishe mugabo sindabyishimira cyane gose, ariko nyene nta mahitamo mba mfise, kuko ari byo nyene ntegerezwa gukora. Ndabivuga kuko nta kundi, haba hari n'abantu benshi bategereye bakeneye kubimenya. Yes, mu kiganiro giheze twavuze yuko ingabo za leta y'u Burundi zabonekanye muri Warikare ziriko zirakora akazi. Ego, ariko ntitwababwiye uduce imigwano yagiye iraberamwo, ntitwababwiye n'ivyononekaye. twabasezeranye yuko ariko tuza kwibabwira muri aya makuru tuza kubashikiriza hanyuma. Ego, bwana journaliste, dusubire inyuma gato mu biganiro twakoze aho twerekanye ko M23 inyuma yo gutangaza ko yahisemwo inzira y'amahoro igaca igaruka kandi kabonekana muri Warikare, yabonekanye mu bice bwinshi bitandukanye. Ubwa mbere batarandika ko batarabesha makungu yuko bahisemwo inzira y'amahoro, babonekana Warikare centre gusa. Ego, ariko bamaze kubesha makungu baciye babonekana mu bice bwinshi butandukanye. Aha twovuga nka Mubi, no muri Bomboro. Twaravuze mu kiganiro, twakoze ikiganiro cyaguye kuri ibi. Uyu munsi rero bwana journaliste, novuga ko intenderi yarayishesha umuti. Yashesha umuti, intenderi kabisa irashesha umuti. Uyu munsi abanyarwanda baraye nabi cyane gose, baraye bikoreye amaboko. Byageze naho vya bitangazamakuru vyabo noneho vyavuze ukuri. Usibye ko bitavuze ukuri kose, ariko uyu munsi yavuze ngo nukuri turahekuwe, n'indege zacu zirarashwe, ingabo zacu nyinshi zihoneye ku rugamba. Iki ni ikintu vraiment novuga ko cabatunguye, bahahamutse, bagwaye hahamuka. Nibaza ko ahubwo biyumviriye bari na rume bene wabo bavyara babo bahejeje gukubitwa n'inkuba, reka ndabyituko, babona ntibo vyigumizamwe atereka basi dupfe kubivuga nk'amatangazo yo kubika. Ego, bwana journaliste, ngo mu bucagucagu, iyi ni nkuru twahawe n'abantu bari mu gace ka Mubi, ngo mu bucagucagu niyo hatanguriye imigwano. Aba wazarendo
aba FDNB na FRDC Ego. bazindukiye mu gace ka Mubi bakora operation iteye ubwoba ngo nukuvuga ngo bakoze operation ku buryo aba M23 bibajije yuko ari ibikoko bikoze iyo operation bariruka barata amacumu ibigwanisho babita ngaho nuko bomboro hoho rero indege umve ngo indege zagurutse mu kirere nk'ibisiga za Sukhoi za drone zirikorera akazi ku buryo abari bomboro bagiye gusaba ramforo ivuye Warikare centre niho haciye hakoroka ro convoi y'imodoka indwi iko nukuvuga bari bagiye gutanga ramforo hano muri bomboro magingo rero bakigendayo Sukhoi n'amadrone yaciye ahagarika bombardement babahungu baba wazarendo FRDC baca baja mu kazi nabo baba mu guhohosha za modoka rero zaje zije gutanga ramforo Sukhoi bayazibonye iciraduga monsheri irazitabagura zose nta nuwo kubara inkuru yavuye muri izi modoka nukuvuga imodoka zose ndwi n'abasirikare bari bazirimwo ba RDF na M23 yazitabaguye zirasha ziratokombera aha rero baciye batanga inkuru yuko ibara riguye Warikare ngo bagomba bayibake badasambye niho rero haciye haza indege ivuye mu gihugu cy'u Rwanda iyi ndege yarije gutora inkomere nukuvuga abasirikare bakomeretse bakuru cyuvyumba bato bobo hari ukuntu bigenda indege ikiraza magingo ya ndege igishitse ku kibuga c'indege hajya ikigoma kibuga c'indege cyo muri Warikare Sukhoi yariko irabiraba nukuvuga FRDC bariko barabiraba barirekera gusa barabareka barapakira bya biziga byabo za nkomere zabo barapakurura amamunisiyo bari bazanye nukuvuga ibindi bikoresho bya gisirikare biza kubafasha gutanga ramforo magingo ya ndege ikiri ngaho drone yaciye iduga drone ikikubita cyacuma hari icuma kijeje gutanga controle y'indege iri mu kirere drone kijya gitorna no ni amamashini akominikana bari mu ndege n'abari hasi babwira ngene umuyaga umeze ikitusa drone irarandura byose ya ndege rero wa mupiloti wa ndege n'abarimo bavuga bati mafu ari ugufa twapfuye nireka mpagurutse indege ndaza kumenya ndi mu kirere bikurikira ya ndege ishirahaguruka magingo yagihaguruka igeze hejuru drone ati nakubonye bombardement pale hejuru ndege ikirakoroka si za nkomere nukuvuga novuga ngo ibiziga byapfuye kabiri kiziga bagishinyago bavyita ko bishinyaguri ya ndege bashinyaguri imirambo cika bunywenywe ivyabo urumva reka mbwe kivyabo byahereye aho aba bahungu rero ba wazarendo bo baciye bakoroka rero Warikare centre neza na neza reka nabite gutambisha baje gutambisha aba RDF bari basigaye Warikare centre mon cher no kubwira yuko babakubise benda ndabivuge gute babakubise mwigunira babakubise mutinyagaza kuko no bakatana commandement bari basigaranye Warikare centre kuko aba recommanda bamwe bagiriye muri ya convoi y'imodoka abandi nabo baza kugwa hano ikigoma ku kibuga c'indege bakubiswe umutinyagaza ku buryo gushika ubu bigoye cyane kuba twovuga ngo hatakaye ingabo zinganuku za M23 na RDF kabisa kumbure ejo nibaza biragoye cyane niyo mpamvu navuze ni burya Warikare ihindutse kirundo ya kabiri ku gihugu cy'u Rwanda akaburi kuko ihatakarije ingabo zitagira uko zingana bwana journaliste rero ikindi kintu kibabaje inkuru turonse mu kanya nuko ngo M23 kubwa kababaro kenshi no kubura uko babigenza ngo baciye birukira
kuja gutora bajya abana bariko barakoreshwa formation batarakwiza n'indwi zibiri bajya baba M23 ego cyane bajya ngo nibo bagomba bazane kuri fro guhangana n'aba FDNB aba wazarendo hamwe na FRDC ibi ni bimwe rero mu kirundi bavuga ngo so akwanka akoraga ivyamunaniye aba special force babo amakuru arazwi yuko aribo bari muri Warikare centre no muri buno buce bwa Mubi na Bombolo ni special force ya M23 yariri muri bijya bice kuko bari biteguriye kuja gufata no kuvuga kuja ku execute rya tegeko rya Muhozi umuhungu wa Museveni kugira ngo bashobore no kuvuga bariko birukana iminsi indwi kuko yababwiye ko iminsi indwi babaye batarabikora wewe azobikorera rero novuga yuko aba FRDC baraye biyambitse umutamana reka mvuge ku ncuro ya mbere kuko ingene bashoboye gukoresha frappe aérienne nibwo bwa mbere babikoze kuva iyi migwano ibahuza na M23 itangura cyangwa tuvuge yuko araga formation muri tumwe bamaze guhabwa n'ababiri aho rero hariho n'amakuru nabonye ku bitangazamakuru by'aba M23 bimwe bisanzwe bibavugira ibyiza aho bo bari kubavuga yuko ngo ziya ndege ngo zariko zikoreshwa ngo nazijya ngabo z'ababirigi ariko novuga ko ari hamwe bavuga ngo urupfu n'imfane birajana ni kwa kundi batemera yuko na FRDC ifise icishoboye FRDC irafise icishoboye ahubwo gusabishwe nuko bamwe muri bo bamaze kumungwa n'agatima ko gukunda amafaranga gusumba igihugu cabo kabisa ivyo bibaye iyo M23 kubiswe inyuma yaho nanga atangaje yuko ariwe afise igisirikare gikomeye gishobora guseruka muri Afrika yose neza cyane muga uno musi tuvuge yuko ari isomo wabaye yuko ari collection bamuhaye kubijanye n'ivyo yari yashikirije bona journaliste mu kirundi bavuga ngo umwana adatembera avuga ngo mama ni wacu mba bunini cyane hanundi bavuga ngo mubindi uba munini ubundi utarazi ajya amajambo Colonel nanga yavuze je nibaza yuko yoba yari ahaze ugwagwa akabura amajambo avuga agaca ashaka kugira iki kudedemba kuko kumva yuko ashobora kubahuka akavuga yuko abaroberi ba M23 arico kirobe nuko arico gisirikare kiza mu bya mbere muri Afrika nibaza yuko yarahihendeye cyane gose mu gihe tuzi yuko FRDC igira umunani muri Afrika yose nibaza yuko yoba yibeshe cyane gose kuko noneho bamupinguye bamukosoye bamweretse yuko amajambo yavuze atarakuriye kuyavuga yarahurudutse ahubwo ikindi kintu cyashoboye gutangaza abantu bwana journaliste ariko tukamatwa akivuze cyane nuko bakomeje kuvuga abantu benshi ngo ngindege za M23 ngo zakorowe ngo zarashwe bwana journaliste rimwe marambwira abantu iyo tuvuze M23 ni mwumve RDF iyo tuvuze M23 ni mwumve yuko ari gisirikare ca leta y'u Rwanda kuba rero bafise indege kuba bafise ibigwanisho muhora mubona mwumva kuba bafise amamodoka angana kuri aho nta gitangaje na kimwe kuko ni ibya leta y'u Rwanda ushima ari bya leta y'u Rwanda anone aba M23 bakiri mu mashamba ibi bigwanisho babikosheza izi ndege zagwa kuvye bibuga by'indege izi modoka bazigendeshereza mu mabarabara ayihe ko bavuga ko barabaroberi baje bava mu ishamba ibi rero nta muntu byotangaza ntibinasamaze n'abantu ahubwo ntangazwa n'ibitangazamakuru biriko biragwa mu gatego bivuga ngo indege za M23 zarashwe nibavuga indege za leta y'u Rwanda zakorowe na FRDC kuko nta kiroberi nka M23 wacho ngamu muri kano karere gishobora gutunga indege gishobora gutunga imodoka z'intambara kabisa bwana musasango zireka ngire ko ndagushimira nizere yuko tugifise amakuru menshi
tugomba kubashikiriza. Niyo mpamvu mbona yuko no bikebanura hama tukongera tugahura mu kindi kiganiro. Nizera yuko ibiganiro vyacu muzokomeza mu ikurikirana no munsi twababwiye ko kuva mu gatondo turi muri studio kugira ngo tubahe bishashe bagezweho. Reka ndabaseze ndanavuga ati umuntu tarafite subscribe kugira bikore, hama ukeneye icyabaza cyangwa agomba guterera ngo yiri mikashi nganye kuri screenshot ni na WhatsApp kugira ngo tubandanye dukora cyane, tubandanye tugira ingufu nyinshi. Bare nababwiye ugomba kwamamaza muri bino biganiro vyacu nimero niyo nyene. Bye bye, merci beaucoup.